Ishamba cimeza rya kigwena ngo riri mu mashamba hafashwe neza mu gihugu c'u Burundi. Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge akashikiriza yuko mbere ngo rigiye gukorwa neza kurusha uko bimeze ku buryo rizakira ba mukera rugendo benshi. Ibi rero akaba yabishikirije mu gihe amenyesha makuru batari bake bariko bagira urugendo muri iryo shamba kugira ngo barabe ingene ryifashe. Consolateur Nitunga: hano turi hagati na hagati mw'ishamba cimeza rya kigwena, n'ishamba ryagutse rinini, kandi tubona neza yuko hamwe ibyo dusaba byotunganywa neza, kuko twarasavye ubushikiranganji bujejwe iby'ibidukikije kugira ngo bashobore bwa mbere na mbere guhatunganya neza, hashobore kwakira ingenzi, kuko uravye ingenzi tuhakirira si nyinshi cyane. Tukifuza yuko muri uku gutegura neza imigambi bwa mbere na mbere boduha abakozi bakwiye kugira ngo bashobore kuhacungera bimwe bikwiye. Dufise akamaro rero kanini kubera ko uravye riregereye ikiyaga ca Tanganyika. Aha tugiye mu minota 45 tuvuye hano hagati twaba dushitse ku kiyaga ca Tanganyika, kuko rirashika ku kiyaga ca Tanganyika. Rero muri uko gukingira ibidukikije twebwe nk'intara ya Rumonge bwa mbere na mbere turabuza cyane abaza kuhakorera iyindi migambi, na cyane cyane imigambi usanga hari abantu benshi baje ngo gusenya, kubera ko hari n'abararira bahacungera, babandanya abo bana baza gusenya babirukana kugira ngo ntibabandanye bonona ibidukikije. Murabona yuko nishamba ibikorokeyeyo bipfira biboreraho bikaba intabire, hanyuma bikabona kubandanya biha akanovera bino biti. Rero turakurikiranira hagufi uko rimeze, kandi n'ibikoko bihari nibyo si byinshi bisigaye, kuko hari vyagiye ibihari. Turabona neza yuko twifuze yuko byobandanya bibaho neza, atabantu bagenda kuvyirukana, kugira ngo bishoboke bihagwirire bihavyarire, hanyuma ejo habukera tuze tuharonkere akoyoko, na cyane cyane mu kuronka abaza kuhatemberera baje kuraba ibikoko, baje mbere no kuraba iri shamba, kubera ko ugiye kuraba ibiti biri muri ino shamba n'ibiti tudasanga mu mashamba cimeza muri Afrika henshi. Ibiti biri ngaha nico gituma bavyita mu gifaransa périgynéenne, kubera ko ibiti basanze biri ngaha ari ibiti bisa nuko biri muri forêt yo muri Guinée. Rero ni muravye mutembereye neza turasanga ubukoko bwinshi, turasanga ingage muri kino gihugu si henshi ziri, tugahasanga n'ibindi biti by'ubundi bwoko bwinshi cyane ngaha ayi turasanga mu yandi mashamba. Hari ibiti ngaha aye imizi yabyo iva hejuru ija mu kuzimu, ikava hariya mu kirere igenda irondera kuzimu, kandi iyo mizi ugasanga irabaye minini, urashobora no kuyica ikamera nk'ibiti nk'urubaho, ikava mu rubaho, kandi warumuzi waje arumuzi. Urumva rero hano muri no shamba dufise rya kigwena ni shamba by'ukuri giharije, atari ryo tudashobora gusanga mu gihugu cacu ahandi hantu mu gihugu cacu. Hambavu yuko tugira amanama yo guhimiriza abene gihugu kubabuza ko kizira kwinjira aho, nivyo turafise abacungera rino shamba, navuze ko ari bake, ni bake. Iri shamba naryo ni rinini, bashobora kuja muri ruriya ruhande nabo basenya, abana basenya basanga bagiye kuja bikinjira mu kindi gihande. Urumva rero ko ni vyiza yuko iki c'abakozi bokongerezwa. Nkifuza yuko BPE baravyumva, bazovyumva ko bokongereza abakozi kugira ngo rino shamba by'ukuri ritunganywe bimwe bikwiye neza.
twebwe rero nta kindi dukora atari izo nama zo kubandanya duhimiriza abene gihugu kugira ngo ntibashobore kuguma babandanya baza kuhinjira. Ari abaca ibiti, mwabonye hariho ibiti ariko ntibaherutse, byashika ibiti umuyaga ugahaca, igiti kikavunika, hanyuma bakaca bakiboneraho aho kukigumizaho kugira ngo kibi ntabire ejo. Twagomba tubamenyeshe yuko haraheruka gupfa umwana haraciye amezi nk'atandatu, yari yaje kuraba ivyamwa, yurira ku giti aca asanga inzoka ikaze ishiramo ukomorwa nyene ntiyashoboye gushika kwa muganga. Rero tumaze kuvyumva twaravuze tuti vyukuri ni vyiza yuko nk'intwaro dufata ingingo, twarashoboye gusohora amatangazo tumenyesha bene gihugu na cyane begereye rino shamba ko vyukuri batosubira kwinjira muri kino kibira kugira ngo ntibave bahura n'izo ngorane uyo mwana yahuye. Iruhande y'ivyo hari intambamye ijanye n'abaza mu biti, mu vyamwa, eka n'abaza kugira uruhigi rw'ibikoko. Mbega abagira uruhigi rw'ibikoko, abaza kwaha ivyamwa bisanzwe iyo biribwa n'ibikoko, bobo mubavuga kwiki nta cumi ku matekanya kugira ngo iyo ngeso y'uruhigi ibikoko biri hano bifitiye akamaro kino kibira kugira ngo bihagarike? Ingeso yo guhiga ibikoko hano muri no shamba ntiriho, gusa ico turiko turagwana ne aba bana usanga baje gutora mufe kuko arahari menshi, kwaha mufe n'ibindi biribwa canke bakaba baje gusenya, nibo bana bagwiriye ngaha kandi ntibigirwa n'abantu bakuze, usanga ari abana batumwe n'abavyeyi. Rero ni vya bindi byo kubandanya hambavu yuko twarungitse amatangazo yo kubabuza, tubandanye dukurikirana dufatanije na UBP hano mu ntara, dufatanije mbere n'abararira kino kibira. Mu gihe c'amagume 1995 gutyo hariho ibikoko vyinshi, imamfu zari ngaha, zarapakiwe imodoka, nizo nkuru twaronse, zipakirwa zijanwa mu gihugu ca Kenya. Sindamenya igitigiri kuko tuko turabandanye dutohoza, mugabo sinke ko ndazi ko zagiye mu modoka nini, rero zagiye zihungishijwe mu gihugu ca Kenya, niyo ziri no munsi. Tukibaza yuko mu myaka irenga 30 iheze nuko iyo zashikiye zaravyaye, zarabaye nyinshi, eka mbere zaraciye n'amafaranga menshi. Ivyo byose turavyishuza nk'intara ya Rumonge, nk'igihugu cy'u Burundi turavyishuza kugira ngo by'ukuri bigaruke. Nkasaba rero ababijejwe badukurira gufata ikibazo mu minwe kugira ngo by'ukuri tumenye neza mbega inkoto imamfu zari ngaha zagiye muri Kenya ziri hehe, zimari iki uno munsi igihugu cy'u Burundi. Ivyo rero nkifuza yuko bo bigira nk'ihangiro kugira ngo ivyo bikoko vyacu vyatwawe bisubire kugaruka bigira akamaro igihugu cyacu Burundi. Ivyerekeye bamukerarugendo rino shamba, bwa mbere na mbere twagomba tubamenyeshe yuko byakira abantu bake n'ababonetse. Ibyo bintu byose bija muri UBP niyo ifise ibiharuro vyiza, dushobora kuvuga tuti hinjiye ku mwaka amafaranga anuka, ariko nagomba bamenyeshe yuko amafaranga ni make cyane kubera ko ndavye abaza. Mugabo baza twagomba tubamenyeshe yuko hambavu yuko binjira muri kino kibira bino shamba baba baraye hani wacu bakara amahoteli nayo murabizi arinjiza, amaze kwinjiza barafungura, eka mbere bariryohera muri ibi na biriya, kandi ivyo byose ni ubutunzi bugaruka iwacu. Urumva rero rirafise akamaro kanini cyane hambavu yo gukingira bidukikije. Ariko hakugwiki kugira ngo bamukerarugendo barushizeho gusura ino ntara ya Rumonge cyane ino shamba ya turimwo kugira ngo biteze imbere igihugu n'abanyagihugu bahaba. Ibiriko birakogwa ubwa mbere na mbere ni mwibi. Ndazi nabonye muri amaradiyo arenga 200 mwaje mwatugendeye, nibaza yuko iyi nkuru izoshika kure. Twagomba rero tumenyeshe
abarundi n'abanyamahanga bifuza kuza kuruhuka. Turafise uburuhukiro by'ukuri bwiza abantu bashobora kuruhukiramwo bakanezererwa, kubera ko by'ukuri iyo turi kwitanganyika nuko haba akayaga keza. Rero icyo twifuza turiko turakora kubandanya turata ivyiza vyo mu ntara yacu ya Rumonge, hambavu y'ikiyaga ca Tanganyika dufise muzi kitaboneka handi. Turafise mbere n'amashuha, murabizi amashuha ari ngaha haruguru kandi muri no zone nyene turimwo sikure. Ni byinshi rero byo kuza kurata, abavyumva abakurikirana iby'intara yacu ya Rumonge bakwiye kuza kugira ngo bavyirabire, bashike hano bavyirabire, hanyuma tubandanye duteza imbere intara, tubandanye duteza imbere igihugu cyacu Burundi.